kugira ninjire novuga yuko 89 niho hatangwa kuba abahutu ba mbere binjiye mu gisirikare muri scam kuko banyangoma baraje bazanye abavuye Bururi yigishije yavuze ati abandabazi biharo nje ndabigishije batinjiye umugambi w'amahoro ntibandanye abo nibo bandiye ko nibo twandiye ko mu kwinjira na yahandi byari bigoye kwe yango ta place n'est pas ici c'était traumatisant hein? Yango fata intuze wigire c'est pas ici c'était mu nafashe intuze nigiri bangaruye mu mwembe kwe kandi narakubiswe gose bakasura babona izina kandi ntibakwereka amanota waronse General de Brigade Baratuza Gaspard abandongo igisata c'icenda mu rwego rwo kunabaza mu kuvuga njejwe imitima y'abasirikare hamwe n'imigenderanire y'igisirikare n'izindi nzego kuba n'umuvugizi w'igisirikare hamwe n'ubushikiranganji bwo kunabaza no kwitaho abahoze ku rugamba. Ndashimye cyane abagize presentation ngaha rero bavuzemwo n'ikumirana canke ihohoterwa ryoba ryarabaye mu gisirikare cy'u Burundi kuva gitanguye gushingwa mu 1960. Ico gihe jewe sinari bwavuke mugabo maze kugira akayabagu canke iciyumviro co kuja muri ubwo rwego novuga kwihebera igihugu. Nagiye ndabona bimwe turaza kubisangira rero garutse gato inyuma reka mvuga ibindi abahanyuma na iskamu nayitwaye hari byo nabonye mu madokima mugabo ndayitwara jewe nta discrimination yari cyari byarahetse. Jewe rero intara mvukamwo ni ya kera bita Mwaro naragize ikibazo n'umwana muto mu 1972 nari mfite imyaka 6 ku buryo nari nciye ubwenge narabona ibiba muga kubera ivyabaye abantu bari bazi bize barabishe bo mu bwoko bwabo hamwe n'abakomersa bari bafise amahera ncangira ikibazo je natanguye ntevye mu 1974 mfise imyaka 8 yaba bicenda. Ndashimira papa mugabo yarankubise kugira nje kw'ishuri yarankubise gose ko nari nansi natinye ivyo nyene ko wize ucupfa rero asanga sinagiye kw'ishuri muga nkamuhenda nanje nagiye kuragira ngira nico gituma ndeha gutyo. Ndateba ndagenda bakugwanje bariga mukugwanje mukuru ibiye byo kwiba ama certificate byaramubayeko ntakiriho yaritavye Imana mugabo yaratoye konkuru barabimunyaga baraheva bahindura izina yitwa Nizigama Victor bakabashira umukobwa bamwita Nizigama bakabashira kw'ibyubukirisu bwiwe hanyuma aragenda mugabo ntiyerewe kuko ntiyabandanije ngo amenye amashuri ya munani nacagira ishavu areka kwiga acaja mu gisirikare umusirikare mutoyi. Rero je niwe nagiye nkurikira ndaguma ndamuraba ntiyihoye mugabo ibyo byaramushikiye kandi yarazi ubwenge mugabo iranka yuko abandanya amashuri. Je rero ncangira uwo mutima nti none nje kwiga ubundi ho nzomenya mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 5 mumva ko natanguye ntevye niga ku kilometero kimwe ishuri yitwa Nyamugari. Iyo shuri yaratora cyane konkuru yarigeze gutora ko abanyeshuri 25 konkuru bari benshi ico gihe. Hanyuma ngeze mu mwaka wa 5 nzi yuko niga mu mwaka wa 6 umwigisha yigisha wa 6 yari umunyarwanda
yitwa Nkuranyobozi Ernest ntakiriho, nshitse mu wa gatandatu aranka kunyigisha, ndumwe aca arandobora agira ati wewe ntushobora kwiga ngaha, nca nshira kw'ishuri iri ku birometero 10 ahantu bita Ecole Primaire de Nyarucanga. Uwo munsi narakoreye amosozi, abo twari tumenyeranye kw'ishuri basigaye ngaho, nanjye ndaba ngiye kure ahantu ntamenyereye. Nari mfise imyaka hafi 14, sinari mu nyuma papa arambwira ati mwana genda nta ngorane, wenda akeneye ko wiga kuko watanguye ukuze. Aho rero nabo wa mbere mu ishuri, wa kabiri sinarengaho, ndagenda kuri iyo shuri yo kilometero 10 itatora ko benshi. Umwaka wa mbere sinatoye konkuru, ndadubura nasona ndasaba ikibanza, papa aransabira kwa directeur araronka ikibanza, mugabo wa mwigisha asubira kunana. Umunsi wa mbere nahatonze, wa kabiri yagize ati subira kuri yashuri. Umunyarwanda acaransubizayo, ndagenda nta ngorane, ndashindiriya. Uwo mwaka twatuye turi babiri mu banyeshuri 52, cambo wa mbere n'amanota menshi 76, barabira amanota 38. Canja kwiga rero ku ishuri ndirabigisha Ecole Normale de l'Etat, yagenda ko abana bazi ubwenge, higisha babirige bakopera niki, ca niga imyaka yose nta discrimination yasuye kuba. Muri ico gihe muri secondaire hari abanyamahanga, hari n'abanyarwanda benshi b'impunzi batwigisha ivyigwa gusa. Mpejeje mu mwaka w'1989, ariko imbere yaho harabaye 88 sinoneka kuyivuga, ntega amarangara. Ntiyadukoze ko cane, umugabo yaraduhaye icigwa gitangwa kuguruka. Hanyuma muri 1989 mbonye mpejeje amashuri n'amanota meza, reka nze kugerageza. Natanguye gushaka kuja kwihebera Imana, naragiye barabaza, naramaze y'iminsi muri seminari, umugabo aratohoza, babaza muhira ko sinari naseze, baca sinamenye ingene bantangiye raporo, batabwo natahe. Hama kagumamwo ivyo vyose, jewe ndafise vocation, impano ingabirana mu kuja mu gisoda. Nawe nasezeye kiretse uwo mukuru wanje w'umusoda mutoya, namubariye nti ngiranze kugerageza muri SCAM, sinzi ko bizokunda. Ndamanuka nsigambiye petit frère atize, sindagiye kwiyandikisha muri kaminuza, ukabona haheze indwi zibiri ntagarutse, bizoba vyakunze. Nkagaruka naho ntihagire ico uzovuga, kuko natinya kuyoberwa ko sinigeze nyoberwa. Mugabo rero muri SCAM byari bigoye. Umunsi nja kwiyandikisha, mu byumve neza bimwe bavuga, barakubaza aho twaje kwiyandikishiriza, hari muri ico bita Ecole SI, mwita major winjira ntajya amaje kuri clinique. Ubu ibiro byanje biri hafi yaho. Barakubaza bati mbega urafise umuntu hamwe woshiki n'ingorane twoheba tukabwira? Ndabaza nti umuntu yitwa gute, ameze gute? Ngo nk'intwaza ngabo. Murumva ico bashaka kubaza yuko ufise ico no kwita umutitere, umudazungurutse umutwe. Nta ntwaza ngabo nimwe yava mu karere ntumbereyemo. Ndamubaza nti vuga umusirikare mutoya, hanagomba kuvuga grand frère. Ico gihe yakora igakumbu, yari caporal. Ndaraba nti hamwe no bivuga, ahubwo no havanyubego ntarinjira. Ndasura ndababaza nti novuga umusivile hari ico. Barijijanya, yandika na crayon, yandika futa, arabona yuko mbuze. Acambaza ikintu kimwe ati none woba warigeze kuba muri
partis muri les organes de parti iprona naho kuri ene nari muri gerere muri gerere nari nkomeye no mu manifestation publique manini nari nkomeye bashobora kubaza basanga nibyo acabona kunyandika umutitere muga namubuze barandika kandi ari umukinyi wa handball na president capitaine wa equipe de handball kuri Lisengagara bari banze swakina na Muzinga bakabona bati ubwo umuntu afise amatara kandi aroganiza equipe neza no vuga yuko mu kwinjira rero tuhageze turaza gukora ikibazo turabara dutumira turaza dukoze ntitwafuka bakosora babona izina kandi ntibakwereka amanota waronse bashobora programa hari 89 ikibazo twagikoze iminsi indwi yose turi muri scam abaje bakandida bashika 400 twashika 450 bari bakeneye 65 gusa turamara iminsi dukora ibiharuro igifaransa icyongereza nticyari bwajemwo na sport niho rero uri kurakora ikibazo hariho sport bita abdomino ugira gutyo byuka ugira ubashaka ku mavi wategeza kugira 60 abdomino kugira uwo yose kuri yose narazigize na mu sportif ndazirenze barandeka ishika ku 125 aho mugabo ukugira nyinshi ni kuruha hariho yari ma épreuve uravye nabi washobora kweshurwa kuko naba nabije mu mugongo ibintu by'ukurira umugozi kwiruka mugabo wari karatugirisha namwe yabimenye amureka ngo kireke kibandanye kigi bimenya yari sokre aho biba biratanguye mugari ndabikora cyo gutuma rero sport naronse menshi sur 80 yari kuri 80 naronse 78 ibiharondo nka 56 ku 60 igifaransa bakosora nabi yari texte bakosora ubwo bagombe naronse moins de 30 mugamba ndapashije hanyuma kugira ninjire novuga yuko 89 niho hatangwa kuba abahutu ba mbere binje mu gisirikare scam kuko banyangoma baraje bazanye abavuye Bururi yigishije yavuze ati abanda bazi biharo nje ndabigishije batinjiye umugambi w'amahoro ntibandanye abo nibo bandiye ko nibo twandiye ko mu kwinjira naye ahandi byari bigoye kwe baca barabona babaye ba mbere barakosora tubona kwinjira muga hari abandi yazanye yangoma yagize ati ayo baronka yose bateza kwinjira kuzo muzo bamwe bakosoye nabi turinjira turatangura imigigwa aho byagoranye rero hinge dutora amafakite twigamo hari amafakite abiri science économique na science fondamentale biharuwe nari nize science B abandi bakiga A yari science fondamentale B ugiye muri fondamentale udakwije baca bakugurura buno nyine ko biragoye baca barafata abashatse badukubita muri science fondamentale baranka twiga economy cangira ntacu nako ndiharuro imana yakinga ndarenganye ndiga menya première session buno nyene abize B banse kwiga science fondamentale watwara académique imana muhezagire Colonel Léonce yarabaye juste sino hari hateguwe baranka bakiti abiga hari abavuga bavuye bari bafise abatitere bamwe bavuga ngo wize ngo science fondamentale ntatwara hari abaza bagize yuko bazotwara twe twiga science fondamentale bayita ngo ni ivyatsi tutira yatwize ibyo vyatsi nyene rero onsa cabona ati abantu bazi kwiga ivyo nabahaye
ati nzotora muri abo nyene nibo zo kwiga mu mashuri meza iciye ndafata bamenye premier session twese yaturondera amaburse bamwe baze mu France abandi mu Budage natwe groupe yacu cija mu Bugiriki shinja kwiga Académie Hellenique de l'Air kuva muri 90 nari mpeje première candidature année de langue ngira 6 ans mu Bugiriki nza ndumu ingénieur mécanique avion et sciences aéronautique ntashe 96 akajagari mu Burundi sanga ni hatari yegere president ntibantunganya après un mois natashe muri juin uyoya abaramukuye asubira ku butegetsi imvurure cyo ziratangura uruhigi muri aviation namabwira nakoze yo amezi atarenga 8 kandi nari nagize grande distinction twebwe twiga turi sponsorisé par l'Union européenne bakadukurikirana baravuga bati amanota waronse 85% yari 17 sur 20 bati uzocubandanya kwiga 3e cycle muri États-Unis urihiwe na Union européenne maze gushika aviation munumva yuko ntakoze umwanya yacinja kuri terrain ndabandanya za gahuni narakoreje kuva kuri Ruzibazi gushika kuruwa imisozi ya Bujumbura yose ndayizi ku mutwe imyonga yose ndayizi andara crise goye je commandais en peloton une compagnie ubabizi Chandi hamahoro ntacyo byambariye nagize nti je sininjije mu gisoda nzi ko nzo mu pilote engineer mugabo ko ari gisoda ari gihugu ndabikora je travaille là-bas ndatuma n'intuma ntibaze kumbariza yuko nosubira muri aviation batirindira we nturaheza stage kuva 97 gushika muri 2003 ndi kuri terrain n'ivy'indege ntava ndavyibagira niho muri transition president Ndayizeye yagiye au pouvoir nari mpejeje icyo bita SPO stage de perfectionnement officier ni école de commandement ya état major na compagnie état major yaca antumako mugabo imbere akiri vice president yarantumye ko baramunyima gabaye president ati ingo sinari narahejeje aca arantumako naciye ngende arabitamitasyo yakuriki niho rero tangura kumenyekana prime d'ingénieur ico gihe nari kuri terrain barayinyima mugangiye muri garde présidentielle baci bayishira ko baci bagira ubwo ko nari officier d'ordonnance wa president cyantangura kuboneka akarenganya kashikagarabanuka ni pete cyenda ironka muri 2005 hanyuma discrimination biragabanutse buke mugabo imbere y'igihe murumva yuko bitari byoroshe umwuga narawushishijwe muga ntacyo byangize nagize nti igisodo gikorera mu mpande zose kandi hose ukingira igihugu nango ushobora kuba nkingira hejuru mu kirere no hasi ntaco n'ibyo nkora n'ubu hari naho bikiza batari bake mugabo ikindi nanibagiye nuko muri ibintu tucinjira muri scam niho naboneye yuko batora hajya muri rite d'initiation jize abahutu n'abatutsi ntabyo nari imenyere mugabo baraza bakakubaza ngo urinde piwaki kavuga izina ngo yavuga ubwoko yavuze uti hutu ngo ta place n'est pas ici c'était traumatisant ngo fata intuze wigire c'est pas ici c'était mu nafashe intuze nigiri bangaruye mu mwembe kwe kandi narakubise gose nacu byangize ahandi naho iyakeke kiyafaye motiwe bamaze kumenya ko ntubyagenze nibanga ryacu mugabo naramubabari ko yabigiranye méchanceté aho n'ubundi mon promotionnaire sinorinda kumuvuga izina mugabo mwaramwumvise kiyafaye castré naho wo yari mu Hutu barabimubwira gutyo ariko les autorités nuko bace bahaguruka muga gatima mumva yuko kariyo sinete pas téléguidé bace bahaguruka
barabahana mbere hariho n'abavuye mu nyirukana, ariko murumva rero traumatisme nk'uwo yayigiriwe uno munsi c'est un officier colonel ariko arababona, ariko aramubona ingene yumva, ariko yarambwiye yuko yamubabariye kandi yagiye kumusaba ikigongwe kandi yarakimuhaye. Je ndamwibuka naje ndamubona, ndamubwira nti wari hushishije umwuka kubera ubwegito bwawe. Rero ibiye byabaye mu gisirikare kuva 65 twarabikurikiranye kandi twabibonye kuko twebwe twinjira 89 nta bahutu bari mu gisirikare, batangiye kwinjira après Ntega Marangara habaye ijya gouvernement d'union nationale, premier ministre akaba Sibomana Adrien, yaciye bogira ko baza barinjiza bake none uno munsi ubare image y'igisirikare ubu ni équilibré, twacashuje no muri accord d'Arusha banganya 50-50, naho batarakwira neza gutyo uwe twoshobora gushima yuko biri équilibré.